Marita nawe waruzi yuko ari mama Ana? Ntabyo waruzi? Sindiko ndabitahura neza. Bisukuye ari mama Ana. Ni mama Ana utangajwe niki? Demayi. Wanje. Ikindi, ikintu cyacu cyose kizoza gishaka kukubabaza wewe, ndi tayari guhangana naco. Ikintu sezerano ndaguhaye. Kuko ndagukunda. Urakoze cyane. Nizere ko dutanga ubuzima bushasha. Cyane. Kandi nawe ugiye kumbera mushasha. Cyane. Genda kubaza. Ubaze ko nibagiye ko waduzanye ndagahaye igitwarire. Ukaca wicara ngaho kararama. Ukamenga urugo gose nugu wawe. Aho uzohava. Nimba ivyo ariko aravuga ari vyagufasha. Mbere no kuvugisha umugore wanje. Urakwiye kuzurashira mu cyubahiro urabizi ko yambyariye. Eliya wihangane. Umwana ukunda babaje kura musaza. Kandi aho gahinda wumva ufise niko nandi ufise mu mutima. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiri uruha si ngombwa kwirirwa ujya hari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ana. Nabyo nzakuronga mvuga. Ariko nabonye menga uracanenya. Ariko birumvikana. Ariko numva ikintu nyamukuru mbere yo kuvuga n'ibindi byose. No gusaba imbabazi. Mbabarire ku bintu byose nagukoreye. Hano hose nigadije nabi. Sinakubera umubyeyi mwiza uhambabarire ko ego narabonye ukuntu witwaye mu kuvuga amakosa yanjye imbere y'ubucamanza ariko reka ndakuremesha ndakubwiye ko atari bibi kuko wakoresheje ukuri
ufise imitima ya benshi wakijije kandi n'uwanje n'uwapfuye warakize ni ukuvuga ukuri kwawe rero reka ndabigushimire ego nyuma ya harya narabaye mu buzima butoroshe ariko bwaranyigishije kumva agaciro k'umuntu nanje ndagenda aho ndibuka ko ndi umuntu ivyo nkorera abandi nanje bobinkorera kandi nanje yewe atakarimba ifise bica binera kwiga ca numva nkwiye guca bugufi no kuba Marita mwiza rero ikintu nashaka kubwira muno mwanya nuko naje nahindutse nari Marita wawundi uzi ndi Marita mama wawe kurya yarahari sinibaza ko yari umuvyeyi ariko ubundi unye ndakwemereye ko ndi umuvyeyi kandi azokubera umuvyeyi mwiza kubwira ivyo sinorandira usibye ko no kwisabira ibintu vy'ubwoba bwinshi ukabigabanya nabonye wambonye ugira ubwoba bwinshi numva wobigabanya ukisanga kumva ko ndi mama wawe ukumva ko naje nize bishasha kandi nije ndi mushasha Ana nashaka kwisabira mu mahirwe ya nyuma unyakira nk'umuvyeyi umve ko ngiye kubera umuvyeyi mwiza ndabigusavye basi binyemerere unyakire nka mama wawe mama ko nukuri uriko urambwira subiye kukwizera nyizete Nishimishije kumuza nawe anaenda ukuntu isinzwe ngiye kubona ibyo sinzi guhamashira Imana ndabaye mimi humura naringiranwe ngira umukate n'ifana sinzi ko baza tubasangiye karibu izuba ryankubise nabwo kumusanga n'amaguru n'urupira rw'imbeho ndabakunda rusha n'agashashi n'urushira washonje cyakwita mwereye nari nciye ngaho mbona bariko baramuhohotera kandi urumva sinari kurengana mbona ari bo bariko barahohotera cyangwa ati reka ndamufashe shira wababaye ukuri urakoze cyane urakoze cyane
Imana iguhezagire sibisi ico no guhemba ariko Imana y'umugiro nyene nizo kumpembera hanyuma umwanya wose karibu ngaha ni muhira ndimva tubaye inshuti Imana iguhezagire Kwatevye wa musista none none mwari muziranye mani Chugia ntitwari tuzinanye kweri nyene yankubise umucongo nanje numva nakantu gato nyene camvuga ati ibyo ntari bireka ndabikora kabisa rero none wewe woba warumuzi je wapi kwije twari tuziranye mani abwo je nanje twari mwe muziranye ni diriya yayi wewe none ko muri twese atanu mazi amuzi nkobo yoduhenda twobigenza gute wapi je abwo je nanje ko muzinanye ahubwo reka tumurindira iminota ingahe isigaye turabwo dukubita ubwo bularo mu raciye tubindire gatoya ngira agomba shiki sinzi reka turabe mu majambo makitiri mwakoze neza usibye ikosa iri rimwe mwakoze mwe twavuganye ko muri ko murankubita mutaza kunkubita cyane ariko mwaciye mubirengako umengo nije nabatumye kukubita jewe ikindi naco ibi bintu bibaye biherera hanyene umwe wese akava ngaha yibagirwe ko hari ikintu je twigeze dukorana nawe kandi ikindi naco niwo muzohura muri bajya twakubise muravyumva ntihazogira ijambo na rimwe muvuga aha je turahejeje ndibaza ni sawa isura yanje rero mumenye ko ari kirya nyuma muyibonye Muzina amazi yo kunywa. Ariko shiri byagenze gute kwanza Numva jana nicaye ngaha muri sara aha rero canumva umuntu adodoye cingi ndangiye kugurura nyene nkuko bisanzwe ngeze hanze cambona bajya bahungu barankwegeye mu barabara batangura kunkubita ntabonzi sinzi ico dupfa sinzi ngo ni bande sinzi ngo mpfiki nabo bitanye ujya mukobwa ashara haserukana n'abantu nibagiye bahungu nta muntu umwe wamenyemwo nta muntu umwe mufitanye ikibazo nyine abonye yuko nyine nta numwe wamenye nta nico wikeka uranzi neza n'abasi banje basura bazi ariko bagiye bahungu ndabizi neza ko batitumye kubikosa batumye gukora bijya bintu nimba batitumye wokeka nkande ashobora kugira ibintu nkabijya Marita Newe ibintu byose ni Marita nta ndi umuntu ashobora kuba umwasi wawe konzi unzi neza hari undi muntu w'umwasi wanje ari ngaha hanze ashobora kunkorera ibintu nkabijya Marita wenyine wo umuntu ashoboye gukora ikintu nakike ikindi naco narakubwiye ntiwanyumva Marita kuva ari hanze ariko ari degenje n'amahoro ashobora kuronka nta wundi muntu umwe ashobora kuza ngo atuma abantu baze kunkubita hafi banyice Nubu nagomba mbura ubuzima bwanje uracari kuraharira kuri Marita ubu ko nagomba nicwa ibaza umuntu nkanje mwibarabara ndiko ndakubagurwa bene kuri imbere y'irembo ryanje ninde wundi muntu watinyuka ko nkora ibintu nkabijya nimba atari Marita wenyine umutima we mubi wapfuye waboze niwe watinyuka gukora ibintu nkabiriye ushaka no gusubira kumuvugira sheri reka nitegure nje kwa Marita
ndakoze ikintu ndabe ko ariho uca bakivuga shina mbaye tujana oya byifuze n'ijana rero kumengo urishimye cyane uri mu dukoze urabi Mewe neza. Nilikuwa na mama. oya Basi kama mama yaje. aya nachombye anga bayi Iye. Ingo ushani nganda mgira aje kutamisa. Hata ndio. Hindutse ikirezi yaricishije bugufi kutavuga yuko nkeka ushaka amazi akaba ariwe yanzaniye mvuze ngo ndagiye nsanga yanteguriye impuzu nambara nsanga yanteguriye ibirato niko ngatisa ni mama muhamagare gusa je niyumvira ubwoba nenda kubeshe umwana kwe mama gaze kumuca bibona ni ibyo bintu ndiko muhamagare gusa je niyumvira ubwoba mama natwe ni sawa n'ukuri turashima Imana mu minsi iheze Ana yaranganirije arambwira ko mwasubiranye narabyishimiye cyane kuko ndi mu bantu ba mbere babashigikiye naho byagiye biracamwo hakaba amakosa mu buzima n'ibintu bishika kubera umwana w'umuntu nyine atahetse gukosha kandi mwakoze kuza kuturamutsa nabyo ndabyishimiye numva nuboneraho n'umwanya wo kubisabira imbabazi byabaye mvuga ati basi nzogerageza gufukafuka nkora ibyiza kuri ya makosa ntakora kugira ndabe ko ntushobora gushika ku mutima wanyu mwumve ko mumbabaye neza ariko muri aka kanya nukuri ndabasabye ikigongo sambe mengane ibintu bisanzwe kubera ko tino mwenye ntacyo byaba bitwaye kubera ko simbona ko hari ikintu cyatari gusa namwe mwakoze kutwakira hamana nyene nkuko yabikubwiye niko biri gusa na pole kubera ko ajyana mwari muri siheza ndatahura ni habi cyane cunoko hano kuba pole naho ibindi byavyo byose nta kibazo bifise birumvikana mbere yakuzimanye ko mbona imezi igaragara Jenita cha ndumva bitoroshe kweli kandi sorry ibintu byo basara amajambo canke gushwana bisanzwe ariko hatangiye kuzamwe ibintu by'abagizi ba nabi abari ngorane vraiment sorry ariko kandi hari ibintu namwe natahura kubera iki wiyumvira yuko umuntu yaba inyuma y'ivyo byose ari Marita ukeka ko yoba guhora iki ikibazo yo Jesse nta nubwo ari Marita
ahubwo ikibazo mfite n'umugabo wanje kuko iyo ndiko ndagerageza kumusigurira vya Marita ntagashaka kunyumva aguma amuvugira shima birateye ubwoba twese turazi kahise ka Marita na Karori kubera ko kuva Marita yasohoka akaja hanze nakubesha ndikumva ntatekanye none n'umugabo twoganire base nkamubwira ubwoba bwanje ari nawe yandinda we acaguma yemeza neza ko Marita tokora ivyo bintu muri make ntabwo turiko turabihuriza kushikiza sana je Karori ndiko ndamukeka n'ubu unye tuvugana mvuye muhira mbwira kagiye kuraba Marita none gasha ubu uyu mwanya wose Karori bari kwa Marita ariko arakora iki hari igihe usanga bagiye kwibukanya ibihe byabo bya kera ugasanga bibereye mu byabo ubuzima bwanje bushobora kuhagendera ndikuba nta muntu umwe asigaranye wo kwizera Jenita ibyo icyo mbona nibyo tuciyumvira ko bishoboka kandi la supposition est toujours fausse birashobora kuba byo cyangwa ntibibe ari byo jewe amubwira ko Karori yahindutse ari umwana mwiza sinanzi yuko yo kwiyumvira kuba afata umwanya agenda abonane n'umu ex wiwe bagira n'ibihe rero urabizi ko nemeye kubana nawe nkakuremesha ariko kandi sinokubesha ntakubeshe umuntu ayo wese yo kwiyumvira icyo kintu avuga ati umwanya bomarana na Marita bashobora kubikina Marita si umuntu wo kwizera iminsi yamaze mu gasho ndumva je ntamwizera rero be careful Chema ntago Karori yazi imbabazi ndiko ndabona yansabye ahubwo kwari kugira mu mamaso nibyo ndiko ndabona neza none kugira ngo ndusheho kumwizera nyine kugira ngo bagendane na Marita neza avuga ati umugore hage naramuhejeje yaranyizeye vyaraheze nivyo ariko kandi narapemeye yuko nzoba ndi kumwe nawe aho abantu bose ubona utobizera nzotuma usigana jewe basi sivyo je suis à tes côtés nyuma rero shimo wakoze koza isso senzoba Marita! Marita! Nakaribu yawe nkeneye. Ariko Marita ndakubaze. Wowe uzobandanya kuba umugome kugeza ryari? Mpimba wagiyemo ntiyakwigishije ngo kwigishe guhinduka wewe. Marita, urugo rwanje ushaka kwiki? Umugore wanje umushaka kwiki wewe? Warungitse abantu bakumukubita? Uriko urasotora wewe? Jewe Marita. Ndungika abantu muhiri wangu. Hasa no sindabitahura. Ndiko uravyumva. Se warungitse abantu muhira bakaza guhohotera umugore wanje.